Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana kugubwa neza mu byanyu no mu banya muherereye hose. Nivyo ndabipfurije jewe Janvier Imana irambona, nsanzwe mbatunganiza kandi nkongera nkabashikiriza kino kiganiro igitondo gishasha. Naringarutse kugira ngo tubandanye vya biganiro biryoshe twatanguye hirya y'ejo, aho tumaze kurabira hamwe novuga ngo ibice bibiri canke se uduparti tubiri muri twa duparti umunani canke twa duce umunani. Twavugana yuko tutwereka ukuntu abahirwe mu bwami bwo mwijuru bameze, kugira ngo umuntu abashe ashobore ashike ku kuba umuhirwe akwije ibyangombwa canke ibisabwa mu bwami bw'Imana. None rero dusomeye amajambo kumbure twishimikiza ni mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana na Matayo. Uno munsi dusoma ku murongo wa 5 niho turabira agace ka 3 havuga ngo hahigwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Nano majambo dusomye ni Yesu ubwiwe yayavuze yayigishije, twaramaze kubibona mu biganiro vyarenganye. Abatashoboye kubiraba batashoboye kubibona kumbure niryo rya mbere muravye amavideo yacu canke mwahora muyaraba, ariko ico kiganiro ntimwakiravye, ubu none muciye mubona message ije mubonye kino kiganiro. Murashobora rero kuraba n'ibi bice bindi vyatanguye imbere ya kino, ni naho mbere mwovyumva neza, ni naho mbere mwona bitahura neza, kuko mwoba muhereye ku ntango. Vyoba vyiza gusumba abantu nabo ari rya mbere ari bashasha kuri runo rubuga rwacu rwitwa Namurida TV. Vyoba vyiza mwiyabonesheje mugafyonda kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimo, kugira ngo igihe cose dushize ko nako ubutumwa bwiza, ikiganiro canke ibiganiro, kuko dufise vyinshi duha ducishako, muzohore muca muronka message ibabwira yuko habonetse ikiganiro. None rero naya majambo dusomye tugomba dusangire muri kino kiganiro igitondo gishasha gifise intumbero yo gusangira namwe ijambo ryo mu gatondo, kugira ngo umuntu agire ijambo yirigwana. Ijambo ry'umusi, impamba y'umusi, icayi co mu gatondo, petit déjeuner, breakfast, icari co cose muri ivyo umuntu yoshobora kwita kino kiganiro kirapasa nta ngorane. None rero twaratanguye ibiganiro, twavuganye ko tuzoba ari utuganiro 8 canke bizoba ari ibiganiro 8, hazoba ari amaparti 8 atubwira ku bahirwe mu bwami bwo mwijuru. Aha rero twabonye ingene Yesu hari mu ntango y'igikorwa ciwe c'ivugabutumwa co kuza gucungura abantu mw'isi, ingene ngo yabwiye ishengero rininiya ryari rimukikuje hamwe n'abigishwa biwe bari kumwe bicaye ngo ku musozi. Hanyuma rero ngo yanzika kuvuga arabigisha, kandi iyo kirute twarabonye yuko yavuzwemwo amajambo menshi. Twiyumvira yuko mbere uravye amajambo ashobora kuba yaratwaye umwanya ntawuzi ngo mbega vyatwaye umwanya unganika, ariko umugabo abashakashatsi mu vya Bibiliya canke se abasesanguzi mu vya Bibiliya izi nyigisho bazise ngo ni inyigisho zo ku musozi, kubera yuko yazigishije ahantu ku musozi kandi mu kibanza kimwe, akicara akigisha, agahaguruka ava kuri uwo musozi amanuka ashunguruka amanuka awuvako, yigishije izo nyigisho zose. Izo nyigisho nazo twabonye ko zitangurira muri uyu murongo wa mbere wa kino gice ca 5 muri Matayo, hanyuma zigaherana n'umurongo wa 29 muri Matayo nyene igice c'indwi, kuko umurongo wa mbere mu gice c'8 utwereka yuko ngo yaciye amanuka avuye kuri uwo musozi, hanyuma ngo ryashengero riramukurikira. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Ejo hahise rero twararabiye hamwe igice ca 2 cavuga ku kuntu umuntu ari mu bwami bw'Imana. Kugira ngo umuntu abe umuhirwe mu bwami bw'Imana akwiye ategerezwa
guca kuri ino ngazi twabonye mu kiganiro c'ejo hahise yuko umuntu ngo ategerezwa gutuntuzwa n'ivyaha vyiwe, ategerezwa gutuntuzwa n'ivyatumye yigira kure y'Imana, ategerezwa kubabazwa n'ivyaha. Twarabonye amajambo atari make ingene bisaba ko umuntu yihana. Iyi ntambwe ni intambwe ikomeye cyane ikurikira intambwe ya mbere, uko intambwe ya mbere twabonye yuko umuntu abanza akitahura, akimenya, akamenya ubworo bwo mu mutima afise bw'ivyamwigije kure y'Imana, bigatuma abaho adafise Imana rurema muri we. Hanyuma iyo ntambwe igacikurikirwa n'intambwe yo gutuntuzwa, yo kubabazwa n'ivyaha vyiwe. Twaravuzemo kandi yuko hamwe umuntu yomara kubona ubworo bwiwe muri ya ntambwe ya mbere, hanyuma akabona ko akenya Imana canke akabona ko akenye niwe anashaka mu buzima bwa misi yose vya bindi duhora dukenera, akabona ko ubworo, ubukene bwamukubise, bwamukomesheje, mugabo ntababazwe nabwo, ntatuntuzwe nabwo, ahubwo akaguma yitwengera, akaguma yigirira ibintu novuga ngo ni ibintu by'ibijandijandi, ibintu nkaho ngo ni komedi. Uyo muntu ntiyoba akomeye neza, ntiyoba akwije mu mutwe, yoba hariho igorori ahajije. Tuzi ko mu buryo normal umuntu wese afise ubwenge amaze kubona yuko akenye, yugarijwe imbere n'inyuma, ari ngombwa ababazwe n'ivyo bihe bibi arimwo vy'ubukene, n'ivyo bihe bibi arimwo vyo gukehanirwa. Aho rero twarangije tubona yuko abatuntuye igituma ngo rero ngo nabo ari abahirwe mu bwami bwo mwijuru, ngo ni kubera aribo bazokwirugwa. Mu yandi majambo, iyi etape niyo umuntu yihanira kw'ivyaha, niyo umuntu abohokerako, niyo umuntu agirira ko deliverance. Muri ico gihe rero twabonye ngo inyishu ikomeye uyu muntu acaronka niyo kumwirura, niyo kumuhoza amarira, niyo kumumara umubabaro yaragize atewe n'ivyaha, kuko ivyaha yarafise abibohokako, akababarirwa, maze akemerwa n'Imana. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, bene data, aya majambo rero navuze ngo ndayakunda cane, kuko aya majambo ariko atwereka amaetape, ariko atwereka intambwe umunani umuntu acako muri uru rugendo rutujana mu bwami bw'Imana, muri uru rugendo rutuma tuba abahirwe mu bwami bw'Imana, bakwije ibisabwa, bakwije ivy'Imana igomba mu bwami bwayo. Imana yacu iragahezagirwa n'ahari yisanzwe hezaga. Rero ntabatebeye muri ano majambo y'uno musi, rero turabira hamwe intambwe ya gatatu ituganisha ku kuba abahirwe mu bwami bw'Imana. Iyo ntambwe nayivuga ngo hahirwa, twabonye ngo hahirwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Imana yacu nidutabare. Heureux de bonheur car ils hériteront. Imana yacu nidutabare la terre. Rero aha bariko batwereka yuko abatekereza canke abatuje, abafise imitima ituje, batuje, batekanye, batekereza, atagwamo ruri mu mitima yabo, atanduru zibagiriza ibi canke biriya ziri muri bo, kwabo bantu bazogirane ngo bazoragwa isi. Imana yacu nihimbazwe. Intambwe rero ya gatatu ni intambwe ihambaye cyane, ni intambwe kandi ikurikira ukubohoka uyu muhirwe mu bwami bwo mwijuru yaraye aronse ejo hahise, muri ya ntambwe yo kuba yaratunujwe akababazwa n'ivyaha vyiwe. Kandi twabonye ko kuno gutunura kwerekana ko umuntu ababara du fond du cœur, atari ibintu vy'inkinamico, atari ibintu by'ibijandijandi,
ariko ari ukubabara serieusement, ari ukubabara umuntu agatunura akumva aratunujwe n'ibyo vyaha vyatumye abaho adafise Imana muri we, hanyuma akumva umenga ageze ahantu yoturika, akumva ko ageze ahantu umengo yomeneka, akumva ko ageze ahantu vy'ukuri ababajwe canke atunujwe n'ivyaha vyiwe. Intambwe rero ikurikira delivrance. Iyo umuntu amaze gutunuzwa n'ivyaha vyiwe, narabwiye ingene ukwihana kwa kino gihe gutandukanye n'uko twaciye ubwenge tubona. Ubu kugira ngo ubone abantu bihana barira, ubone umuntu yihana afise akabonge muri we, yumva ko atunujwe n'ivyaha, usanga abo bantu ari imparugwa, kubera yuko ubu muri kino gihe umengo bamaze kuvuga ko Imana y'inyabuntu, Imana ari nka muyomba, ari nka muvyara wacu, atangorana ugiye kwihana uyiganya, uyibwira, ukabidefanda, ukabijustifia, ukagirane, ukabisigura ukuna kuriya. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi. Iyi ntambwe rero ngo uyu muntu amaze kwirugwa kakabonge na wa mubabaro yagize mu ntambwe twabonye ejo hahise, uyu muntu yarose ukwirugwa, yarose amahoro, yakuwe k'umuzigo, umutwaro w'ivyaha, ikigunguzi, ikirundo c'ibigabitanyo yari yaragabitanije, ari nabyo vyamugize umugorwa muri prosesisi y'ubwami bw'Imana. Ivyaha vyatumye abaho adafise Imana muri we. Kuri ya ntambwe twabona ejo, inyishu yabaye ngo wa muntu we ufise intuntu mu mutima, nzanywa no kukwirura, kuko hahirwa abatunuye, abo batunuye kuko aribo bazokwirurwa, bakamagwa umubabaro, bakumva baronsa amahoro. Muri ivyo yavuze ngo amahoro Yesu ampa arutayo narinzi, none ngenda habona. Imana yacu nidutabara. Hari nayo yavuze ngo mfise amahoro ameze nk'uruzi. Imana yacu nidutabara. Rero muri ya ntambwe y'ejo hahise twabonye uyu muntu yaronsa amahoro. Aronsa amahoro rero akababarirwa ivyaha, akirurwa, agakurwamwo umubabaro, akamagwa umubabaro yari afise atewe n'ivyaha vyamwigije kure y'Imana. Uyu muntu ngo habaye igihe co kwirurwa. Amaze kwirurwa vyatumye uyu muntu rero novuga ngo yumva asubiye kurema. Amaze kurema rero, ya majwi yamucira urubanza cage muri ya ntambwe ya mbere, abonye yuko arumaritse yuko afise ubukene, ya majwi yamucira urubanza agitunujwe n'ibi vyaha, hageze igihe araceceka. Ubu yumva afise amahoro. Imana yacu nidutabare. Kubw'iyo mpamvu rero uyu muntu ngo mu mutima wiwe haca hatekana, haca hatekereza, nta nduru z'amajwi zimucira urubanza imbere y'Imana ziba zikihari. Uyu muntu aca yemerwa n'Imana. Uyu muntu acabaho atarubanza rwo gupfa agifise imbere y'Imana, atarikira umutsindwa ukundi. Kubera iki? Yaraye agiriwe delivrance, yaraye abohowe, yaraye ahariwe ivyaha. Imana yacu nidutabaye. Rero ijambo ritubwiye ngo hahirwa abatekereza, kuko aribo bazoragwa isi. Iyi si ivugwa ni isi nshasha. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Rero aha bibonekana yuko uyu muntu iyi ntambwe ageze ko yitwereka yuko
hariho impinduka zabaye. Uku gutekereza uvyiyumviriye neza ntivyerekana yuko ari uguhigwa, ari amahirwe. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha, kuko umuntu anumye ivyiwe biragenda uko nyene, ivyiwe biratwarwa, ivyiwe biribwa. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha. Umuntu atekereza ararenganywa, ntavuga, ararenganywa, ntitwara, ntaburana. Imana yacu nidutabare. Nababwiye mu kiganiro mu biganiro vyarenganye ngene hariho umukozi w'Imana umwe ngo batwaye amatongo igihe bari barahunze, ngo bahungiye Tanzania, bameye muri Kongo. Hanyuma bahungutse bakagaruka, ico gihe ngo basanga amatongo abantu barunguruje akarimbi, barihagira ibihande bitari bito, ibivi bitari bito. Hanyuma nabo rero ngo bari bafise message, bari bafise ubutumwa buvuga yuko mu mwaka wa 2000 kumbure ngo Yesu azogaruka, inzambi izovuga. Hanyuma rero yavuze iyo nkuru, uwo mukozi w'Imana avuga ngo twaciye tuvuga tuti nibagombe batware, twebwe tugomba twigire mwijuru, nukwezwa no kuzura mpemu yera, hanyuma twigire mwijuru. Ariko mugabo gushika n'iyi saha Yesu ntaragaruka, kandi uyo mwarimu aracariho. Yari karabwiye ishengero ngo mukwiye guhaguruka mukagwanira uburenganzira bwanyu, uko mutabugwaniye nta wundi azobugwanira mu gishingo canyu. Bazobanyaga ibyanyu byose babitware, nk'uko natwe ubu dusigaye turima tubanje gukota, tugiye kurondera aho bakotesha kugira ngo turanke aho turima, kandi twari dufise amatongo. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha. Rero intambwe tuko turarabira hamwe ivuga ngo hahirwa abatekereza canke abatuje, itwereka yuko hariho impinduka zabaye. Uyu muntu yarahindutse mu ngeso, bitwereka yuko mu buzima bwiwe hariho impinduka zabaye. Uko bari bamuzi, uko yavuga, uko yitwara, inyifato ziwe, ukuntu yasinda, ukuntu yavuga nabi, ukuntu yatukana abantu, uyu muntu aba ageze igihe za ngeso mbi zose yari afise, novuga ngo zasharira, zari zirura, zari zibaba, zari zibishe, zari zimeze nk'amahwa acumita mu mitima y'ababanye haciye hose, ugasanga nta muntu yomuhanigwere. Uyu muntu ahagaze igihe bavuga ngo naka asigaye ari ntungane. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha cacu cuno musi. Iyi ntambwe yose uko turavuga ko yerekana yuko umuntu aba yagize aba yahindutse, haba hari ivyahindutse muri ya nyifato yiwe, muri za ngeso ziwe, muri za ngendo ziwe. Uyu muntu aba yahindutse, abasigaye novuga ngo yamazwe amanyama. Kameremere y'umubiri iri muri we yahora imukoresha, yahora imugaba, yahora imutwara mu vyaha, yahora ituma yamara umuntu asinda, yahora imutera inyota yo kuja mu vyaha. Uyu muntu hageze igihe atekereza, hageze igihe atuza. Kubera iki? Ya kameremere y'umubiri yari imeze nk'imoteri yuzuyemwo novuga ngo uburakari, yuzuyemwo ibishavu, yuzuyemwo ibisazi. Dukoresha ibisazi. Iyi kameremere y'ivyaha yahora muri we yari imeze nk'imoteri yuzuye ibisazi. Nibyo byamucanira, nibyo byamutegeka, nibyo byamugaba, nibyo byamutwara iyo byishakiye, nibyo byatuma acumura, nibyo byatuma yaba umuntu adashoboka, nibyo byatuma aba umuntu w'ikigonde, nibyo byatuma uyu muntu aba inkozi y'ikibi. Ibi bintu bya kameremere y'icaha yahora iri muri we nibyo vyahora bituma bavuga ngo ujya muntu ntashoboka, ujya muntu ni intagondwa, ujya muntu ni kigonde, ujya muntu n'umuntu mubi. Ariko mugabo sete fwasi
kuko yamaze gutangura kandi yatanguye neza iyi prosesisi ijana abantu ku kuba abahirwe bakwije vyangombwa mu bwami bwo mwijuru. Uyu muntu rero ageze kuri etape abantu bamubona bakavuga ati ko naka asigaye yahindutse. Uzi ko naka yahindutse, uzi ko naka asigaye yakira abantu neza, uzi ko naka asigaye ari umuntu w'umugwaneza, uzi ko naka asigaye ari umuntu w'umutima mwiza, uzi ko naka asigaye ari umuntu w'umwizigirwa. Nibagiriye telefoni impande yiwe, ndagenda ndagaruka ntiyayiba, kandi naka ejo bundi yavuze ko atawundi muntu yamwibye telefone kiretse wenyine. Uzi ko naka yahindutse. Muri ibyo yavuze ngo narahinduwe na Yesu, Imana yacu nidutabare. Ngo ariko ukuntu nahinduwe abantu ntibazi ngo vyagenze gute, bagiye babona namaze guhinduka ntibazi ngo vyagenze gute. Formule ingene Imana yabigenjeje ntabyo bazi. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno musi. Uyu muntu rero asigaye atekereza, asigaye atuje, asigaye atekanye, ameze nk'umuntu yahora agwaye ingwara z'ibisazi, zo kwiruka, zo gukubita abantu, zo guterana amabuye, zo kumenagura ibintu. Hanyuma bamaze kumujana kwa rojanti, bakamuvura, agaca agaruka mw'ikartier atuje, atekereje, ameze neza, yambaye neza, aberewe, aganiriza abantu bose, amwenyura, atwengera abantu nabo babibona nk'igitangaza ati mbega vyoba vyagenze gute ngo naka atekereze, atuze, abe umuntu w'intungane, abe umuntu w'agahore. Vyoba vyagenze gute? Ubwo sinoba nihenze, ubwo uyu muntu niwe canke siwe? Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Burya rero ibi nivyo biba iyo umuntu amaze guca kuri za ntambwe zibiri tumaze kubona, iyo umuntu amaze gutunuzwa n'ivyaha vyiwe, iyo umuntu amaze kwihana ivyaha vyiwe, iyo umuntu amaze guhamagara Imana ngo ize izanywe no gukuraho amafuti yafutanije ngo imwezi mutunganye, akihana neza, iki nico gikurikira, aronka amahoro. Kandi aronsa amahoro nawe aca umugende ujana amahoro mu bandi, acagiriranira amahoro n'abantu bose. Abantu baraheze bakamenya ngo naka n'umukizwa, naka yarahindutse, naka n'intungane, naka nakiri wundi, naka yarahinduriwe izina, naka n'umukozi w'Imana, naka asigaye yitwa pasiteri, naka asigaye yitwa patiri, naka basigaye bamwita masera. Kubera iki? Ayo si amazina bita imvayi izo arizo zose, si amazina bita abana baribo bose bo mw'ibarabara, ni amazina bita abantu bivanye n'inyifato n'ingeso zabo n'imvugo zabo, ibikorwa vyabo vyerekana ko babaye inyegu y'Imana. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Tugomba rero dava dusozera ikiganiro cacu cuno musi. Ndumva no mu mihogo hatanguye kumera nk'ahasarara, niko nyene muri no misi turiko turagerageza gufata amavideo menshi ashoboka kugira ngo agacerere gahora kabonekana kuri runo rubuga kagabanuke. Imana yacu nihimbazwe. None rero niyo mpamvu usanga bizosaba nyene ko umuntu abanza akabimenyera neza n'umuhogo hakavyitaba. Imana yacu nidutabare rero kwagusaragurika uyu muntu kuba kwavuye. Uyu muntu bavuze ngo hahiga utekereza, ugusaragurika yahorana kuba kwahavuye, hamwe n'izindi ngeso zose ziba zahavuye, ingeso za kameremere ziba zapfuye,
kuko uri muri Kristo Yesu aba ahindutse icaremwe gishasha, ibya kera biba bikuweho biba biheze. Imana yacu nidutabare. Kandi uyu muntu kuri no etape hageregeye n'abantu bakabibona, aba yabaye icaremwe gishasha kandi aba yahindutse, akaba icete gisomeka, ikete risomeka. Umuntu wese amubonye aba abasha kubona yuko uyu muntu yahindutse, aba amubonamwo ingeso nziza, aba amubonamwo ugutuza, ugutekereza, aba amubonamwo amahoro no kuba agahore. Imana yacu nidutabare. Kandi kuri no etape uyu muhirwe ariko aragenda muri uru rugendo rumuganisha ku kuba umuhirwa kuri vyangombwa mu bwami bwo mwijuru. Aha hantu abageze ahantu bamushingira intahe. Umuntu wese avuga ngo naka naho wobintera mu rushinge, naka hariho ivyaha atagikora, naka yarahindutse, ku buryo bakubwiye ngo naka n'umusuma, ushobora ati wapi, mumbwiye ko yari umusuma novyemera, mugabo ubu mumbwiye ko ari umusuma ntavyo nokwemera, novyemera ndavyiboneye. Imana yacu nidutabare kuri ino ntambwe. Kandi umuntu aba yahindutse asigaye ari umuraganwa na Kristo. Imana yacu nidutabare mu bwami bwo mwijuru. Umuntu aba yamaze guhinduka umuraganwa na Kristo mu bwami bwo mwijuru. Imana yacu iragahezagirwa n'ahari yisanzwe ihezagira. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, rero nano majambo tugomba dusozerereko. Sinzi nawe iminsi turimwo uko vyifashe, mbega waramaze gushika kuri ino ngazi, ingazi yuko ingeso za kameremere ziba zamaze gupfa, ingazi yaho umuntu aba yamaze guhinduka, ingazi yaho umuntu aba yahindutse akaba uwemerwa n'Imana. Iyi ntambwe ituganisha ku kuba abahirwe bakwije vyangombwa vyo kuba abana b'Imana, vyo kuba abahirwe mu bwami bw'Imana. Sinzi rero wewe ukuntu umeze, uko witwara, uko uvuga, ingeso zawe, ingendo zawe, ukuntu ubanye n'abandi, mbega bimeze gute? Mbega uri muri uno mugwi w'abantu bamaze kubohoka ku vyaha, bamaze kuba mu rugero rw'abantu batuje, batekereje urwamo rw'ivyaha bibarega imbere y'Imana bitakiriho? Mbega nawe uri umuntu abantu bavuga ngo naka n'umuntu w'Imana, naka yarahindutse? Ubwo ntitwava dusanga agakiza kawe ari wewe ukivugira, intahe yawe nziza ari wewe uyishingira gusa, ariko mugabo abandi akaba atavyo bakubonako. Erega ibyo wokwivugira wewe ubwawe vyoba vyiza gusa, kuko akarimi kavuga inagore karagororoka. Wewe nta bibi wokwivugira, ariko none ababanyi, abo muvukana, bakuru bawe, bakuru bawe, barumuna bawe, abo mwigana, abo mukorana ku kazi, shobuja na nyokobuja, mbega abo ukoresha abakozi bawe, mbega barashinga intebe bakavuga ngo uyu muntu yarabohotse, uyu muntu n'umuntu w'Imana, uyu muntu n'umugororotsi, uyu muntu nta jwi rimwagiriza ikibi imbere y'Imana. Kandi twabonye havuga ngo hahirwa batekereza, kuko aribo bazoragwa isi nshasha. Hari ijuru risha n'isi nshasha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo ukugororoka kuzobamwo, iryo juru risha n'isi nsha hazobayo ukugororoka. Hazobayo ukugororoka rero, hazobayo abagororotsi, hazobayo abantu bahindutse, atamajwi akibacira urubanza, akibatsindisha imbere y'Imana. Imana yacu nidutabare.
Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu c'uno musi, nano majambo rero tugomba tugarukirize ngaha. Ibi tuvuganye birahaye, uzoshishikare gusoma no gusenga Imana, ndizera ko izogutahuza ibindi vyinshi tutavuze. Imana yacu nidutabare. None rero hahigwa abatekereza, hahigwa abatuje, kuko abo bantu barafise iragi bazorarwa isi nshasha itagiramwo amarira n'amaganya n'amaborogo, itagiramwo imibabaro, itagiramwo ivyaha. Iyo ngo izobamwo ukugororoka kandi izobamwo abagororotsi. Imana yacu nidutabare. Sinzi rero ko wasanze hari ikintu wobwira Imana, mbega wasanze hariho ingeso zikiri muri wowe zitarapfa, mbega ubwo ntiwasanze kameremere y'ububeshi, y'ubushakanyi, y'ubusambanyi, yo guteranya abantu, y'ubusuma, y'ubugizi bwa nabi bw'uburyo bwose, y'amacakubiri, ubwo ntiwoba usanze iyo kameremere muri wewe itarapfa. Hamwe wosanga hariho ibitarapfa vya kameremere k'umubiri muri wewe, hamwe wosanga hariho ibisigisigi vya kameremere k'umubiri muri wewe, umenye ngo aho iyi processus iganisha abantu, ibajana kukuba mu bahirwe bo mu bwami bw'Imana bakwije ivyangombwa. Umenye ngo iriko irakugora gucamwo. Imana yacu nidutabare, kubera izi ngazi nta nimwe ikwiye gusimbwa, dukwiye kwiyevaliwa. Icomba ibi biganiro bikazohera wamaze kwiyevaliwa, wamaze kwishira ku munzani, ukaraba ngo mbega aha hantu koko ndakwije ibiro, kuri ino ntambwe ndakwije ibiro. Ubwo iyi ntambwe sinayisimbye nkasimbira mu bikorwa hariya, ariko hakiriho amajwi aguma acumita, kandi ntafitiye umutwaro wo gusaba Imana ngo Imana impangaze kandi ishoboze kuyanesha no kurengana iyo ntambwe yo kugazwa na kameremere ku mubiri. Hamwe rero woba wasanze hari ico wobwira Imana, twagomba dusenga Imana. Bwira Imana ngo Mana, amajambo numvise arantsinze, mbaye umutsindwa. Jewe mu mutima wanje haracariyo uruyogoyogo rw'ivyaha, muri jewe haracariyo ingeso mbi, muri jewe ndacari umunyavyaha, sindagirirwa delivrance. Uca usubira kuri ya ntambwe ya kabiri kugira ngo witaze neza, uca uraba ahantu vyapfiriye. Ubonye ingorane ufise, uca uraba muri zino ntambwe ahantu vyapfiriye. Tuzorinde dushika ku ntambwe ya 8, uraba ahantu vyapfiriye, wiyevaliwe kugira ngo bikunde ugende wunguruzwa mu ishuri iryo ryo ryose ata trisheri yabayemwo, kuko muri bino bintu trisheri irahanwa. Imana yacu nidutabare, kuko ntuheza ngo uronke ibi vyangombwa vyose bisabwa ku muntu agiye kuba umuhirwe mu bwami bwo mwijuru. Dusenga Imana rero, tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwebwe bashasha mushishikare kwiyabonesha kugira ngo dushishikare kubana namwe, mushishikare kuronka ibiganiro. Turacisha ko ikiganiro c'amagara y'abantu citwa Yaga Muganga, turacisha ko kandi ikiganiro citwa umutsima w'ubugingo, naco n'ikiganiro c'iyobokamana. Co kimwe na kino kiganiro igitondo gishasha naco nyene c'iyobokamana, mugabo gitumbereye amajambo y'Imana, novuga ngo ni nkayo mu gitondo, naho bishobora sangura yakurikanya yandi masaha, ariko tuba tugomba yuko abari régulier bahora bama babikurikirana imisi yose, baronka akanya ko gusengana natwe kuri Ntambwe Idahita TV, umwanya atari mwanya muniniya. Imana yacu nidutabare. Hariho n'ibindi biganiro rero bihurukiye muco twise ngo ni utuntu n'utundi, turabira hamwe impanuro rusangi, inyigisho rusangi zo mu buzima bwacu bwa misi yose kugira ngo bishishikare kugenda neza. None rero mwiyabonesheje mugize neza, muzoza murabona ibiganiro byacu, kandi natwe duca tubona yuko tutayaga twenyene, tudatamba twirorera, ahubwo dufise abadukurikirana. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bwana majambo twumvise,
none umuntu wese ayumvise akaba hariho ahantu asanze ahajije ari kure yawe, akaba akubwiye ngo Mana ntabara, wiza kw'imbabazi, nsanze jewe sindaba ubutekereza, kandi tubonye ngo abatekereza barahiriwe n'abahirwe bo mu bwami bw'Imana, kuko bazorarwa isi nsha, iyo ukugororoka n'amahoro bizobamwo. Umuntu wese afise ikintu yihanye, umuntu wese asanze yari yibaza ngo byaratunganye mbwa akaba asanze bitaratungana, akaba avuze ngo Mana mbabarira, ndakwingiza umuguze kw'imbabazi, umwiyere kubana nawe ivyo ugomba vyose bishishikare kuba. Urakoze kuri Imana, tuvyizeye gutyo mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no tubisavye, amen.